Dasuye kuramutsa abakunzi ba televiziyo Renaissance muri kumana dukurikira kuri no bubuga rwa YouTube nongera ndabahani kaze muri ano makuru muri mikirundi twabateguriye ariko tuyahere kuri zimwe mu ngiyo nkuru yagize nibikiri ibanga umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD waremeje icese ku Burundi n'u Rwanda bibaye abansi ngo mu gihe igihugu cy'u Rwanda kitohindura ingendo mu Burundi n'abarundi baritegure kugwanira igihugu cyabo umugambi w'PD zigamibanga bakabona ko iyo mvugo ari yo gusamaza abarundi kugira bibagire intumbero yatumye baja mwibarabara bivuye ku muntu umwe yahonyanza amasezerano yarusha gahonyanga nibwirizwa shingiro riyakomoka ko murabikurikira mu ntango zano makuru amakete nayo yabonetse mu minsi iheze hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umukuru w'igihugu cy'u Buganda yarerekanye ko hakiri ivyo kubanza gukora kugira asubire kuba ibiganiro murakurikira muri ano makuru mwihwezo w'umuhinga mu byo gutatura amatati Jean-Claude Nkundwa mu mpera zano makuru naho turazavugaruka ku giteramo cabereye mu gisagara ca Kigali mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aho umugwi w'abaririmbira Mana Irvino Didio watunganije ico giteramo cyo guhimbaza umunsi mukuru wa Noel imbere y'abakirisu babo reka nswe ndabifuriza ikaze muri ano makuru mukanya ni Donito. Ndasubiye kubaramutsa nibikiri gasishwa rumuri mugambi CNDD FDD warashikirije icese ku Burundi n'u Rwanda bibaye abansi u Rwanda rukaba rwagirijwe kuba rwarafashije mwihirikwa ry'ubutegetsi ryo mu mwaka wa 2015 rukagirizwa no kandi gukoresha gutegurana ko biciye mu mimenyerezo ingabo zago ngo zizotere igihugu cy'u Burundi ivyo bivugwa n'umunyabanga mukuru w'umugambi CNDD FDD Evariste Ndayishimiye aho yahejeje kandi amenyesha ko mu gihe igihugu cy'u Rwanda kitohindura ingendo ngo Burundi n'abarundi biteze kugwanira igihugu cabo tumukurikire. Non seulement le Rwanda a soutenu le coup d'état de 2015 mais u Rwanda ntigwafashije mu gufata ubutegetsi mu 2015 gusa ahubwo ni nabwo buriko burakoresha imyimenyerezo rutanga n'ibigwanisho kuri migwi y'abatera Burundi muravyibuka gushika n'ubu rero u Rwanda ruracifuza gutera Burundi bivuga ko u Rwanda ari umwansi nta kubihisha kuko rwarabishize mu ngiro ku buhinga ngurukana bumenyi twarabonye imimenyerezo gisirikare y'abanyarwanda abantu bakaca bibaza ko u Rwanda rugira rutera Burundi imyimenyerezo gisirikare iraba mu bihugu byose kandi nibisanzwe ibihugu byose bitegerezwa kuba maso kugwanira ibihugu byabo urumva nimwaba mwarabonye u Rwanda rumenyereza ingabo zabo ivyo nibisanzwe natwe turabikora iyo bariko barakoresha imyimenyerezo hanyuma bagaca bagiriza Burundi ngo buranyegeje abagizi ba nabi b'u Rwanda ivyo sivyo na gato nta mugizi wa nabi w'u Rwanda yabaye mu Burundi ngo aheze ntafatwe ngo bamusubize mu Rwanda barabizi u Rwanda rero ntirushobora kwagiriza Burundi muri ubwo buryo mugabo kubera ko twabaye abansi nibisanzwe ko batwagiriza ibyo bintu kugira basigure amafuti yabo ariko turabize ko u Rwanda rushakira inabo Burundi ntidushobora kuvuga ingene dushobora guhagarika ivyo kuko Burundi nibwo buterwa ubutera nawe n'u Rwanda u Rwanda nk'ubu aribwo rufasha ingingo yo kudasubira gutera abarundi muri ico gihe byo bikemutse ivyo u Rwanda rurashobora kubikora nk'ubu ruvuze ruti kugira ndabereke ko atavyo ngishaka gukora ndabahaye abagizi ba nabi bose binyegeje ngaha mu Rwanda ivyo nk'ubu u Rwanda rubikoze coba ari ikimenyetso ciza cerekana ko rutagisubira kubikora u Rwanda nk'ubu ruteye Burundi nibaza neza ngaho yuko Burundi bwiteguriye kugwanira igihugu cabo abarundi nabo nyene bariteguriye kugwanira igihugu cabo kuko umusirikare mwiza w'igihugu n'umunyagihugu. Les citoyens burundais aussi sont prêts à défendre leur pays parce que le meilleur soldat du pays c'est le citoyen.
Ingorane ziri mu Burundi zavuye ku muntu yahonyanze amasezerano yarusha agahonyanga n'ibwirizwa shingiro ryakomoka ko ivyo navyo ngo nta sano bifitaniye n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ivyo bivugwa na Shovino Mugwengeza arongoye umugambwe IPD zigamibanga kubwiwe ngo intumbero y'ubutegetsi ngo gusamaza abantu kugira bibagire intumbero yatumye baja mwibarabara ibyace bikwega amarere n'induru nyinshi. Tumukurikire. Hari ikibazo kizima c'umuntu yiharije guhonyanga amategeko afatiye ku yibwirizwa shingiro, afatiye ku masezerano y'Arusha. Ingorane niyo nyene. U Rwanda nta sano bufitaniye n'amasezerano y'Arusha. U Rwanda nta sano rufitaniye n'ibwirizwa shingiro ryahonyanzwe mu 2015. Iyo rero abantu batanguye uko onye baba bafise intumbero yo gusamaza abantu, gusamaza abanyagihugu mu kubibagiza intumbero twebwe abanyepolitike twari dufise mu gihe twahamagarira abarundi kuja mwibarabara. U Rwanda nta kindi ruzira atari ukugwemeye kwakira mu gataka kago abarundi bariko barahigwa kwicwa, bari bahejeje kwankira nkuru nziza kwigarurira ikiringo ca gatatu adafise ku burenganzira. Ico rero twebwe tucita gasomborotso. Nta yindi siguro. Uburundi bugeze mu yabira, burya butegetsi bugeze mu yabira, ku buryo rero basiga baronderera handi imvo n'imvano kugira batobere ibihugu bibanyi, kugira batobere intambwe iki gihugu kigezeko. Ega twari dufise ibintu bimwe u Rwanda n'u Burundi, twari dufise ubushobozi bumwe, habuze indongozi nyayo, indongozi y'umutima, indongozi ikunda igihugu cayo, nibwo budasa. Aho rero musikindi ntituje kuronderera kure nishari. Urazi umuntu kurondera ko ikosa kandi ariko arashaka gukorana n'abaguhekuye. Bugine hamwe zarahekuye u Rwanda. Nivyo rero ko abona ko ejo azokwagirizwa ivyo bintu byo gucumbikira intera hamwe n'ibindi n'ubundi bubisha bunyuranye, aca tangura kwiyumvira uyuta kwikosa. Nta kosa y'u Rwanda rufise, kujya nukuburirwa, kujya no guheregwa, kujya no gutetegwa. Shovino Mugwengezo avuga kandi kubona umugambwe uri ku butegetsi uvuga kutoganira n'abanyepolitike bahunze igihugu bitwaje ko atampunzi igira politike ngo nugutumutwe kuko ni bo kwibagira ko nabo nyene bigeze kuba impunzi. Kubw'uwo munyepolitike ngo hariho henshi kwisi ibiganiro, aho ibiganiro vyahuje abo butegetsi nabo batavuga rumwe banahunze kandi barashika no ku mahoro. N'ubunyene Shovino Mugwengezo uko no gutumutwe kandi hose kwisi aho habaye ibiganiro hagati ya leta naho batavuga rumwe nkumbure bafashe inzira yo guhunga byarabaye kandi vyaravyaye amahoro nyayo. Mbega muri aka kanya bibagiye yuko bo naho no munsi bari ku butegetsi ata santimetro nimwe bashoboye gutsindira ngo nuko bitwaje ibigwanisho. Vyabaye ngombwa ko ubutegetsi bwa kijya gihe buja hamwe nabo bukicarana nabo, hanyuma baraheza bompuko ari imigwi ibiri bashika ku nyishu ihumuriza umurundi, inyishu ituma uburundi burusubira kuronka ituze. Mbega iyo biza kuba uko nyene bo bariko barabikora vyagogenda gute? Bari kuba bakiri mu ishamba, bari kuba nkumbure barahevye n'urugamba, bari kuba urumva n'ibintu bitagira mvura, bitagira amajambo atagira agaciro.
tukivuga ibijanye n'icuka kibi kirangwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi umuririmbyi Medard Ngabo Batazira Medi nakije mu giteramo cyo gitenganijwe mu gisagara ca Bujumbura bivuye ku iterabwoba yagiriwe kubingangurukana bumenyi n'abantu bataramenyekana ko hamwe aje mu Burundi azokwicwa. Ivyo biteramo bikaba byari bitekanije ku magenekerezo ya 28 na 30 za kuno kwezi gusozera umwaka. Ku bwa Medi yemeza nawe nyene ko umutekano muke uri mu Burundi ari wo umutumye asivya ico giteramo. Tumukurikire. Nta kintu kinini kirenze icyo nashyize kuri Instagram. Of course nagari ikintu umuntu yishimira kuko umuntu akunda kuba yabura n'abafana no kuririmbira abafana, ntago ari ibintu bishimisha umuhanzi kutabasha gukwitabira igitaramo, ariko ndakeka ko turimo turakora ku buryo tuzatanga indi tariki yo kuzitabira igitaramo kubw'impamvu z'umutekano nkuko n'abantu bivuze kuri social media. N'uyu mutekano watuma usubika igitaramo atari ikintu gikomeye, so ntago wakwirengagiza ku performingira abantu ibihumbi bingahe kubera ikintu cyoroshye. So dufite management, dufite abantu badufasha muri ibintu by'umuziki dukora. Mbere yuko hagira ikintu kibaho babanza kureba ko ibintu byose bitunganye, kandi ngira ngo umutekano niyo key ya mbere y'igitaramo. So habanza umutekano w'abafana, akurikiyeho umutekano w'umuhanzi. Iyo kimwe muri ibyo kitameze neza, ntago it's not worth the risk kujya kuririmba ubuzima bwawe wumva butari hamwe. Performance ndumva yabangamirwa, kandi n'abafana ntago ari ikintu bakwishimira kuko ababizi barabizi, abatabizi ngira ngo nabo bazayibona. Murakurikirana, hari byinshi wenda tutavugira hano cyangwa iki, ariko iyo umuntu avuze ko hari ikibazo cya security kiba gihari. Tubandanye n'amakuru twabateguriye. Amakete yabonetse mu misi iheze hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umukuru w'igihugu ca Uganda yarerekanye ko harikiri ibyo kubanza kuganira kugira asubire kuba ibiganiro nyezina bihuza abarundi. Imvugo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarerekanye vyinshi muri we atari bwavuge kubijanye naho ahagaze nabo yifuza ko azoganira nabo muri ivyo biganiro. Jean-Claude Nkundwa muhinga mu vyo gutatura amatati bidaciye mu njyane avuga ko inyuma yaho inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko isibiye ngo nibisanzwe ko haba aka gacerere kari uno munsi, akizera ko abakuru b'ibihugu ba kano karere bariko baravugana kugira babanze bumvikane imbere yuko hasubira kuba ibiganiro. Kurikira Jean-Claude Nkundwa. Bwa mbere na mbere tubanze twibukanye gatoya nuko inama iheruka yasivye, hanyuma isiba hahejeje gufatwa ingingo y'umunsi iyo nama izosubira kuberako. Mugabo hagati y'iyo nama y'umunsi iyo nama yasivye, umunsi w'iyo nama yasivye gushika uwo munsi bavuze ko inama izosubira kuberako, hari ibintu byaciye bibaho. Niho twaciye tubona ikete rivuye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi arungikiye umukuru w'igihugu ca Uganda ariwe ajejwe guhuza abarundi. Hanyuma hagati muri ayo makete bahanahanye niho twashoboye kubona iciyumviro bose bari barindiriye, bashaka kumenya cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ico avuga ku vy'ibiganiro, ico yipfuza nibimubuza. Vyinshi cyane yabaye ikete ririmo ivyumviro vyinshi byafashije kumenya ikibazo vy'ukuri. Hanyuma inyishu yahawe n'umuhuza kandi yagiye kwerekana vy'ukuri ikibanza canke uruhande umuhuza ahagaze ko ninge nabona ikibazo mbere biza kuboneka yuko umenga barahanganye. Ivyo nibaza yuko vyerekanye yuko guhura bisaba yuko baba bamaze gutuza bose bafise ico baza gupfundika, hanyuma ico naco ciyongereye ku migenderanire mibi yabandanye iboneka kandi yigaragaza hagati y'ibihugu vy'aka karere na cyane u Burundi n'u Rwanda. No kuvuga rero iyo nama iza kuba bigaragara yuko yari guhavihuza abantu badatuje. Nibaza yuko aka gacerere gashobora kuba kariko karafasha kugira ngo babanze bavugane ivyo bibazo, hanyuma hashobore kuboneka icuka ciza, hanyuma kandi bashobore kugira nico baza gufata. Mu bisanzwe ugiye kuraba ikete ryarungitswe rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu, rirungitswe n'umukuru w'igihugu wenyene, ryagiye kugaragaza neza yuko mu bisanzwe gutuma ku biganiro
hari igikorwa kibanza gukogwa by'ukuri ari navyo nibaza yuko bitezwa kubanza kwiyumvirwa ko kugira ngo umukuru w'igihugu avuga ati nditavye ibiganiro ko yaravuze ati sinzopfa nitavye ibiganiro n'umugwi w'aba bantu bisigura yuko umuhuza amaze kumva gutyo hari igikorwa atezwa kubanza gukora kugira ngo ibiganiro bishoboke ivyo rero nibaza ko ari ibintu byinshi cyane bishobora gutuma atayindi nama iba gushikaho ibintu bishobora gutomoka inama ikaza kuba hari ivyo baza gupfundika bigaragara. Amakuru twabategurira arabandanya mu makuru yacu aheruka twarabashikirije inkuru ijanye n'abarundi baza gupagasa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariko bakaba batashoboye gusubira mu Burundi kubera umutekano muke bamwe muri bo barahaguze amatongo abandi bubaka izabo akarorero ni nka Dieudonné Bigirimana ubu we n'umugore wiwe bafitaniye abana babiri ariko niborohewe na gato kubera uburyo buke bagashaka kuja kuba muri kazoza mu ikambi y'impunzi y'Imahama. Frank Kaze yarabagendeye aho mu gisagara ca Huye hahoze hitwa Butare inkuru yaduteguriye tumukurikire. Kugira ushike aho uwo muryango uba umuntu aca mu tuyira tw'ikirundi urushana n'ivyondo bikaba bitorohereza ubuhaca ariko rero hari hakeye akamweme k'abana nako kakeza umutima. Alphonsine Uwimbabazi na Dieudonné Bigirimana bamaze imisi mike bimutse bakaba bimukiye mu nzu itarahera kubakwa nta ntebe nta meza nta gitanda umuryango wose ukaburara hasi. Alphonsine no munyarwandakazi afise imyaka 26. Dieudonné umugabo wiwe n'umurundi yazindukiye ku kazi akora akazi kukubaka kwimba ibinogo canke kurima bivanye n'ikiraka ronse. Amaze imyaka yababa 12 mu Rwanda ariko rero ubuzima ntibuboroheye namba kuva hatagishobora gusubira mu Burundi ivyo bikaba vyarakomeye kugeza aho bahatswe kwahukana. Ni umuntu ukunda kurakara mbese nyine ubwo ngubwo ageze aho arana nk'ukwezi kumwe abayikubise abaragiye sinamenya ahantu agiye ubwo ngubwo mbaye aho ngaho nyine ngiye ko mbona burije burakeye ndavuga ati ako subuye umugabo yagiye hehe ubwo ngo nagiye ku muturanyi wanjye ndahamagara kuri telefone mpamagaye zanga gucamo ubwo ngubwo zanze gucamo nimugora nibwo zaciyemo baraza barambwira ati wa mugabo wawe yaguhamagaye ubwo ngubwo ahita amatelefone turavugana ambwira yuko ari ahantu ngo mu nkambi ngo ariho yibereye noneho ndamubwira ati suzaza ryari arambwira ngo yewe ngo nago mbizi ngo ninza ngo nzakubwira ubwo ngubwo rero yakubise y'amezi 2 ubwo ngubwo ngiye kubona mbona kuwa gatatu icyo gihe muri uko kwezi kwa kabiri ahisaza. Ubu uwo muryango ico wipfuza no kuja kuba mu ikambi y'impunzi kugira baronke imfashanyo yishira hamwe ijejwe impunzi HCR ariko naho bamaze kuronswa icemezo c'impunzi ngo bategerezwa kubanza gusezerana imbere y'amategeko. Ikintu nyine badusabye yuko nyine tugomba gusezerana tugatera igikumwe tukabona kujyayo. Ariko rero ivyo ntivyoroshe kuko Alphonsine ategeza gusubira aho yavukiye kuzana ivyemezo ko atigeze yubaka. Nyine nanjye bura niko mbishaka ndashaka ko tutatandukana ngo abana nabo baburese kandi bamufite. Ubwo rero nanjye nshaka kuzajya mu rugo nkajya kwaka icyangombwa nyine cyemeza yuko nta mwana nyine mfiteyo nta n'umugabo nari nasizeyo ubundi tukabana ibintu bikagenda neza nyine nta kibazo. Kugira shiki yavuka Alphonsine ngo akeneye amafaranga y'amanyarwanda 6,000 ayo nayo akaba ari amafaranga y'umurengera kubera ubukene bwugarije uwo muryango. Alphonsine na Dieudonné bamaze imyaka 6 babana bakaba bafise abana babiri. Eric Mugisha afise imyaka 3 n'uruhinja rumaze indwi 2 ruvutse. Ukaba ari umuryango uri hamwe bose bakavuga ko batazosubira kuvana uko bigenda kose. Userukira impunzi mu ntara y'Epfo mu Rwanda aremeza ko izo ngorane zihari kububakanye n'abanyarwandakazi. Vincent Nzisabira abaserukira avuga ko bariko barafasha Alphonsine na Dieudonné kugira ngo ico kibazo kive mu nzira tumukurikire. Ingorane bagize sizindi murabona barundi bagiye barazino baje kwisumamwo
bagiye bahura n'abakobwa b'abanyarwanda bakabana batiriwe baraja gusezerana mu murenge. Rero uya nawe hageze igihe nk'uko twagiye tubiganira haba ikibazo cy'ukuntu we tashobora kuba gisubira i Burundi nka twese nawe asaba ubuhungiro. Asabye ubuhungiro rero mu mategeko hase ruri afise umugore umugaga asaba ubuhungiro babasha kuca ipapuro kimwe ariko hari aho bandika ko uriya mudamu atari impunzi. Rero ingorane nyamukuru bagize nuko twese ngaha turi mu muji hari igihe ubuzima biducanga ugasanga umuntu bibaye ngombwa ko aja mu nkambi. Uriya nawe byarashitse yifuza kuja mu nkambi ariko haza kuba ikibazo cingene yogenda wenyene nk'impunzi asize madame wiwe nawe atari impunzi. Rero nibwo baduhamagaye nk'abarongozi babo turagenda turumviriza duce dusanga kuri kiriya gipapuro koko umwe ni umunyarwanda uwundi ni umurundi. Noneho kandi ntibasezeranye nta rupapuro biriya twita attestation de mariage bafise n'abasere ntishobora gutwara umuntu w'umunyarwanda akazi mu nkambi kandi atacemeza ko afitaniye amasezerano n'umugabo w'umurundi. Gica kiba ikibazo rero gushikaho umugabo yavuze ati jewe ngomba kugenda jenyene umugore nawe ati ntwara abana. Gica kiba ikibazo biza kurangira bonyene tumvikanishije kwa ahubwo bo kwigira inama bagasezerana kuko niyo kutoguja mu nkambi na leta bahimiriza gusezerana ku bana banditswe. Imbere gusozera ano umakuru Chorale Il Vino di Dio yaratunganijwe igizwe n'abarundi nako mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yaratunganije igiteramo ku munsi wa gatatu hari mu ntumbero yo guhimbaza no gusangira umunsi mukuru wa Noel. Ico giteramo cabereye mu kigo c'isengero ry'abadominikano kikaba citabwe n'abarundi sinzi bari baje kuratira ijisho ico giteramo ni mu gisagara ca Kigali. Ni nkuru twategurira mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami. I've got this Christmas song in my heart. Ayo maji mwumva na ya Chorale Il Vino di Dio igizwe n'ugwaruka rw'abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali mu gihugu cy'u Rwanda rufadikanije n'ugwaruka rw'abanyarwanda. Kuri wa gatatu iyi Chorale ikaba yateguye igiteramo mu ntumbero yo kuninahaza ivuka rya Yezu Kristu Kacyiru mu gisagara ca Kigali. Christian Ineretse arongoye Chorale Il Vino di Dio aratubwira icyatumye biyumvira gutegura iki giteramo. Icyumviro cya mbere urabona Chorale ni shasha twashaka ko batumenya cya mbere. Icya kabiri naco dushaka guhamagarira cyane ugwaruka les jeunes yuko bokorera Imana tukabahamagarira gukorera Imana kandi tukabereka yuko gukorera Imana biryoshe cyane. Nico giteramo cya mbere dukoze hari n'ibindi byinshi tuzoza turategura mu yindi misi zoza kandi nibaza yuko Imana tugiye imbere tuzobazanira n'ibindi bishasha. Ngabo iki giteramo ni cyari cya mbere cyo kwimenyekanisha batubone batumenye bamenye ko tubaho bamenye ko ba jeune bashobora gukorera Imana bakayiririmbira kandi bikaryoha abantu bakaryoherwa cyane hano. Umwe mu barundi bitabiriye iki giteramo arasaba urwaruka rw'abarundi rwahungiye mu bihugu bitandukanye guhaguruka bagakora ibintu bitandukanye bakirindana cyane kuja mu biyayura mutwe gutyo umunsi ruzotahe ari urwaruka rufise ijambo rufise n'amagara meza. No babwira nti bakomere bagire ubwira n'inguvu zo kubaho cyambere kuko ubwa mbere ikintu gikenewe mu buzima ni kubanza kuba ufise ivyizigiro byo kubaho. Igikurikira ni cyuko ugwaruka goja hamwe rukaza rurakora ibikorwa nk'ibi bituma novuga nti gwerekana inguvu zago aho zigera mu kwiyunga hamwe no kuja hamwe kugira ngo bakore ibikorwa vyiza nk'ibinyi kuko turazi ko hari ugwaruka rumwe usanga ruja mu bikorwa bitari vyo ugasanga bakwezwe mu bikorwa twovuga birusubiza inyuma cyane. Novuga ngaho onye ibikorwa bitari vyiza usanga baja mu bikorwa by'ibiyayura mutwe ugasanga ariko abandi baja mu bikorwa by'uburaya n'ibiki byose ariko nk'ibikorwa nk'ibi ni bikorwa bijana ugwaruka mu kwiyunga. Hari undi gwaruka kandi rukoreshwa ibikorwa bitari vyo ugasanga n'ugwaruka rutagira
icyo rukora ugasanga rugumye muhira gwiyumvira nabi hariho akazoza batiyumvira ubwo rero je ndimvira yuko ugwaruka atari urugonyene gwariko rukora ibikorwa bijanye novuga no guhimbaza Imana ariko urundi gwaruka ruri hirya no hino mu mihinga itandukanye ruze rurarondera ibikorwa ruhuriramwo kugira ngo bagire ico bavuganye na cyane cyane ico kwiyumvira kuzosubira iwacu turi abantu bazima bafise iteka n'ijambo kubera ibikorwa tuzoba twakoreye mu bihugu bitandukanye twahungiyemo. Luciani Rere umurundikazi aba mu gihugu cy'Ubutaliyano arasaba abarundi bose baba mu gihugu cy'u Rwanda gufatana mu nda nawe ari mu buzima butoroshe. Et sachant qu'il y a un concert, je me suis dit je vais venir les écouter et les écouter c'est une façon de les appuyer et je peux dire que c'est extraordinaire, c'est d'une résilience extraordinaire. Namenye ko hatunganijwe igiteramo camvuga reka nze kukiraba kugira ndabafate mu mugongo. Byari biryoshe cyane. Byanjyoheye cyane kubona ugwaruka rw'abarundi bategura igiteramo nk'iki bari mu buhungiro. Abarundi n'abanyarwanda baririmba hamwe ni byiza cyane. Ni byiza cyane bafise n'amajwi meza cyane. Ndazi ko indirimbo ziri mu bintu bifasha cyane mu kuremesha. Kuza kubaraba cyane kubafasha ni byiza. Nanje sinzi kuririmba ariko ndasaba abantu bose kuza baritabira ibintu nk'ibi kuko biraremesha cyane n'ababishoboye kaja mu bakorare rero byari biryoshe cyane. Un soutien moral et voilà. Donc j'invite aux autres de venir les écouter et ceux qui savent chanter de participer aussi dans les chorales. Parce que c'est magnifique. Chorale Il Vino di Dio igizwe kandi n'ugwaruka rw'abanyarwanda aho bemeza nabo ko urukundo bafitaniye n'ugwaruka rw'abarundi rushimishije cyane. Abarundi n'abavandimwe, abarundi ni kimwe natwe, abarundi nibo banyarwanda nyine. Mukanya mugenzi wacu yaducirira umugani ngo nta munyarwanda w'umuntu udafite umurundi. Urumva? Ngo nta munyarwanda ugenda adafite umurundi. Urumva rero ko biruzuzanya kandi icyo dutumbereye no kuririmbira Imana tukayishimira mu byizi dukorera bya buri munsi tukanayikorera muri ubwo buryo bityo bizatuma n'abandi bajene bagenzi bacu batureberaho bakifuza kutujoininga bakifuza kuza muri no chorale. Chorale Il Vino di Dio ikaba imaze imyaka 2 iririmba Kacyiru ku Badominika. Iki giteramo kikaba ari cyambere iyi chorale itunganije bakaba bateganya no gutegura ibindi biteramo mu minsi iri imbere. Tumukengurukire mugenzi wacu Rodrigue ndi kumwami ni hano cyo dusozera amakuru cyo turabashikiriza naho utaha.